Buri gihugu kigira ibimenyetso vy'umwihariko bikurikizwa na bene ico gihugu hamwe n'ubuzima bwaco bwite. Muri Leta zunze ubumwe za Emirate, kimwe mu bikomeye vy'iteka n'iterambere bafise canke bageze kuno musi ni ikiyaga ca Dubai, ico benshi bise Dubai Creek. Abanyagihugu bavuga inkuru nyinshi zigiye zitandukanye ku bijanye n'ico kiyaga. Bamwe babona ko ari urukoraniro rw'Imana rwabazaniye amahirwe. Abandi babona ko ari ikiyaga gisanzwe nk'ibindi biyaga, ariko kikaba cafashije mu bintu vyinshi nk'ibijanye n'iterambere n'umuco w'ico gihugu, hamwe no mu bijanye n'ubutunzi bavuga ko cabafashije kuva kera. Je tugiye kubana mwa kino kiganiro nitwa Tuyisenge Charite nk'ibisanzwe. Rero ndakwinginze utarakora subscribe ukore subscribe, ukore like, comment na share, tuzokomeze kubana no mu bindi biganiro byose by'ahazaza. Ndabahaye ikaze. Ubundi uno munsi nashaka ndabayagire ku mateka y'ikiyaga ca Dubai, aho besi bagifise ko amakenga. Bamwe bavuga ngo ni ikiyaga c'igikorano, abandi bakavuga tirekareka ibyo ntibibaho, nta kiyaga c'igikorano kibaho, kuko habaye ikiyaga c'igikorano wosanga amazi yokama. Rero uno munsi nkaje nk'umusesanguzi canke nk'ico mwantumye canke nk'ico mwanyizereye, uno munsi ndaje tubane namwe. Ndakwinginze ntugende utanteze amatwi, kuko uno munsi uza kumva n'ibindi vyinshi utaruzi. Ikiyaga ca Dubai ni umwambu w'amazi winjira mu nyanja ya Persian Gulf ugaca hagati mu gisagara ca Dubai. Ku bantu batumva umwambu novuga ko ari nk'akayira k'amazi canke nka kurya twovuga nk'uruzi nyene ruba ari runini. Era uwo mwambu canke ico kiyaga cari icicaro c'ubuzima bwose. Bivugwa ko abatware b'Ababaniyasi hamwe n'imiryango y'Abarabu kera bakoresha ico kiyaga nk'ikiraro co gucishamwo ubutunzi ndetse n'ubucuruzi. Kuva mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana umunani, Dubai Creek yabaye umuhora w'ingenzi w'ubucuruzi, hamwe imizigo ivuye mu Buhinde, mu Barabu hamwe no muri Afrika yo mu burasirazuba kwirakwizwa canke yacishwa ngaho. Kuva mu gihumbi kimwe n'amajana 950 gushika mu gihumbi kimwe n'amajana 960, umwami yitwa Sheikh Rashid Bene yakoze amavugururo yo kwagura ico kiyaga kugira gikore neza. Mvuze amavugururo nibaza ko abatabitahura, yakoze isubiramwo yagura ikiyaga kugira ngo kimere neza, kigume gikora neza ukuri kwamye. Aho hari mu gihe imodoka, indege zitari bwatware ibicuruzi vyinshi nk'urugero biriko uno munsi. Ati none abantu nabo biyumvira iki kubijanye n'ico kiyaga ca Dubai? Abasokuruza bavuga ko ikiyaga atari ikintu gisanzwe. Hari imvugo yuko amareshi y'amahoro yaturuka ku kiyaga bigatuma abanyagihugu bagira amahoro n'uburumbuke. Abandi bakavuga ko ikiyaga ari umugisha, kuko uravye aho kiri Dubai cyahindutse umugisha, kuko ari igisagara gitangaje kuva haje ico kiyaga ca Dubai Creek. Abashakashatsi nabo bavuga ko ari ikiyaga gisanzwe cakozwe n'imiterere y'isi hamwe no kwinjira kw'inyanja mu butaka. Reka ubu naho tuvuge kubijanye n'imvura yaho, kuko n'abantu benshi irabatangaza bavuga ati imvura yobigwa Dubai n'inkorano. Mu bisanzwe mu bisagara canke mu bihugu nka biriya by'Abarabu asanzwe ari mu bugaragwa,
imvura mu bisanzwe igwayo aba ari nkeyi cyane, aho ubona hashobora guhera n'imisi atamvura iguye kubera ari muri desert. Rero iyo imvura iguye ikagwa nko hejuru y'ikiyaga, bobo babona ko ari ikimenyetso c'umugisha, kandi biboneka ko imvura isanzwe igwayo ari nkeyi, kandi abenshi bibaza ko imvura ari inkorano. Oya, ntabwo ari inkorano, ahubwo n'imvura isanzwe nk'iyigwa n'ahandi hose, ariko hari ubuhinga bobo bakoze bw'uko bashobora kuba bokonona canke bagahindura ibicu. Sinzi ubuhinga bakoresha ubwo ari bwo kugira ngo baronke imvura nyinshi. Sinzi nimba muvyibuka mu mwaka wahera w'ibihumbi 2024 i Dubai haraguye imvura iratwara ibintu vyinshi ku buryo vyari bitangaje, ahubwo byanasize abantu benshi, kuko mu bugaragwa nta mvura yahurirwayo nk'iyaguyeyo mu mwaka wahera. Uruhara rw'ikiyaga n'umuco n'ubuzima bwa Dubai. Ubucuruzi n'iterambere. Ikiyaga cabaye inzira y'ubucuruzi bw'ibintu vyinjira n'ibisohoka hagati y'amahanga n'igihugu ca Dubai. Umuco w'uburovyi n'amapareyare. Amapareyare ni amasaro. Amasaro abatacumva ni amabuye y'agaciro yaba ari mw'ico kiyaga. Abanyagihugu benshi mw'ico gihugu ca Dubai babeshwaho no kuroba no kurondera ayo masaro, ayo mabuye y'agaciro, imbere y'uko peteroli itangura gukogwa. Ubu ico kiyaga ca Dubai ni ahantu hahurira abantu benshi ngira bo kw'isi yose, baje kuryosha, baje kwirira kuyo barondeye, bongera bifotoza no ku bwato bw'imbaho bwitwa Abra Reds. Kandi ico kiyaga bivugwa ko gitandukanya igice ca Deira hamwe n'igice ca Bur Dubai, ariko kikabahuza mu bikorwa by'ubuzima bwa misi yose. Ico kikaba ikimenyetso c'ubumwe. Kandi ico kiyaga ca Dubai kiraboneka nk'ikimenyetso c'umuco, c'ubukungu n'amateka, naho hari inkuru zivuga ko ico kiyaga coba gifise imigisha yihariye atahandi hose mu kiyaga na kimwe co kw'isi wohasanga. Ariko umenye ko nakubwiye abashakashatsi bobo bavuga ati ahubwo n'ikiyaga gisanzwe cahawe abanyagihugu bazi agaciro k'ikiyaga bakagikoresha neza bivanye n'ibintu gisanzwe kirimwo, ubwo kikavyara umusaruro, bigatuma benshi boba bacita ko ari umugisha. Uyu munsi kikaba kigaragaza ihuriro canke itandukaniro riri hagati y'ubuzima bwa kera n'ubwubu, kuko nakubwiye ko ari gisagara, bambe ari kiyaga cyasubiwemo kera kirongezwa kiba kinini gusumba uko cari, bakigira ciza, bakigira ihwaniro canke ihuriro ry'abantu, abantu bagihurumbira kandi bakakigira n'ic'ubutunzi n'ubudandaji, vyatumye ico kiyaga kiba internationale. Je twari kumwe mwa kino kiganiro, nitwa Tuyisenge Charité. Ahangaba akaba ariho ikiganiro c'uno munsi kirangiriye, ariko ndakwibutse utarakora subscribe, ugende ukore subscribe, ukore like, comment hamwe na share, kugira ngo n'ibindi biganiro byose by'ahazaza tuzobe turi kumwe. Murakoze, naga hwane.